ukabona kumenga uba ari umugwi w'abantu ubandanye uvungukamwo. Nta zone ya Kongo Burundi isakurerwa no kwinjizamo igitoro. Uko mubizi kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ubundi buko bugengwa n'itegeko rishasha rijanye n'amafaranga leta izokoresha 2025-2026. Iyo tugize umwihwezero wa mbere turagira umwihwezero muri rusangi turavye ingene gifashe turaba n'ibihe turimwo kuko intego nk'aya mafaranga ibije gusa n'itorera inyishu tutakwije gutorera inyishu ibibazo by'igihugu. Ubwa mbere rero tuko turagira umwihwezo baza kurata imbega iyo bwirizwa iyo nteguro ije ubutunzi bumeze gute, ubutunzi bumeze gute, ubutunzi ubwa mbere ho ikintu kibaza kigaruka nibi by'ibiciro. Nibaza yuko berbe mu kwezi kwa gatandatu yerekanye iby'ibiciro ngo biriko biragenda bya biciro n'ubundi bigeze kuri 40% ibyo bintu rero mu buza bose bwari igihugu kabara kamara amazi taux d'inflation ya 40% bisiga ubwenge yongereza ubukene yongereza ubukene cyane n'ubushobozi bw'umuguzi bw'igihugu, ubushobozi pouvoir d'achat iby'amadeni biguma vyiyongera, umwimbu wiyongera munsi ya 3%. Amahera ari mu bubiko y'Ibanki Nkuru y'Igihugu ateraja munsi y'indwi zibiri teragabanuka cyane. Ibijanye n'iburagi bitanzwe nk'igitoro ubona kamara amaza nk'igitoro ngene twivuga nyene byifashe kuri ino saha. Ibijanye ibinyobwa bikenerwa mu buzima bwa misose bw'abantu aho bigeze kupire y'amatara tumuga ingomero ziraza ariko bwatuma tubona iby'amatara taho biriko biraja amazi internet ngira murabona higeze abarabara rezo routier haruka kubakwa ihe ya myaka 40 tarasubigwamwo by'indege havyo ko turavuga mu bikorwa remezo. Urumva nihegurije mu gihe iby'ubutunzi tameze neza twaturaba cyo twokwita ibintu bya mbere twabonye nuko twabonye yuko muri yo nteguro hariho gutegura ko amafaranga leta rero sete fiscale amafaranga ava mu makori ngo aziyongera ku miliyari amajana 200 ugacuraba amatax yashizwe ko ingene ari karatera ba umurengera tax ibintu ibyo bito bitari document administratif ingene ziko ziraduga iciro akarorero nayo marodova canka ama license ku bantu badandaza ibinyobwa bya Brarudi ama license agenda arava ku miliyoni 4 10 20 30 50 mu bihe yongera ku buryo butanumvikana. Ibijanye n'imfashanyo z'ibihugu ziteguye muri iyo nteguro urabona ko vyagabanutse uravye mu bwirizwa riheruka yo mwaka uheze. Hanyuma turaba ingene ibijanye n'amafaranga bitari dépenses de fonctionnement amafaranga y'ubuzima bwa misi yose y'amamisoro ibiki ingene ari kariyongera guma yiyongera miliyari amajana 200 yiyongera karaba tuzorane neza karanke muri presidence ugasanga kuri budget yo mwaka uheze miliyari 70 ubu ni miliyari 121 miliyari 50 ziyongera ko zirenga ni hafi inshuro zibiri muri defense kuva ku miliyari amajana 80 na zingahe na hafi 90 ukaja ku majana 670 turagiye byaburusho gacuraba rero mu bijanye naye amadepense nyene ingene
amafaranga yishurwa ku madeni ari hafi 40% y'amarosete. Ukuvuga yuko uravye ubushikiranganje kwiga ca leta amahera utegura kuzoriha kubera amadeni ni ukuvuga imiliyaridi zirenga 1000. Uvuga hafi 40% y'amafaranga atozwa mu gihugu aragenda mu byo gusubiza amadeni. None twumva isagadirizo riba ari ribi. Ico twashaka kwibutsa ni iki? Ico twashaka kwibutsa ni iki? Twashaka kwibutsa leta na care tubica ku mushikiranganje w'ikigega ca leta. Ubwa mbere ho integuro nk'izo budget mu bisanzwe budget bari instrument de politique. Ico kintu muri leta bacyumva. Umushikiranganje w'ikigega ca leta budget ni instrument de politique. Sukuza ngo tuje gupoma amatage tutaravye ubutunzi ngene bwifashe n'ingaruka bishobora kuza. Ivyo amataxe y'amantuza guma yiyongera bataharo ataraba sivyo bizana umwimbo w'amataxe leta. Sivyo bica bizana umwimbo w'amataxe leta. Ahubwo biza gusubiza inyuma n'ubutunzi bw'igihugu. Na hamwe aho rukura ya mataxe pazohabura. Akaroni uravye muri revision budgetaire heruka yo mu mwaka y'uyu mwaka mu kwezi kwa 12 basanze amahera y'amarosate yaragabanutse baba obligé guheba ibikorwa bimwe byategeza gukorwa. Siguro batanga muri revision budgetaire avuga ati imurutaje zaragabanutse ibidandazwa byaragabanutse bahaza ayo mafaranga gakira ati ivyo mutaho nziza zibazogireza ibidarazwa mu gihugu. Les boissons ibinyobwa byawe cyangwa n'ibiki bitaboneka bitahari byatuye amataga sagabanuka. Ubu kwiyunguruza kw'ibintu igitoro cyo nyene kirabibloka. Ni ukuvuga yuko urudandazwa gategeko bitera bigabanuka. None ayo mataxi bazoyakura konzi hafi 60% y'amataxi yose ava bucacare muri ya mataxi y'abarosete retiro nka ava mataxi ava ku bidandaza. None urudarazo bari kubarahonyora rusubira inyuma uwo mwimbo babazokora mu mwimbo w'amakori. Uko gusubiza bwabo uko ari kuzana bwabo kene cyaragaragaye muri revision budgetaire. None baguma babandanye ingaruka zigarura n'izi nivyo rero vyuko amataxi umwimbo w'amarosete ya leta ucugabanuka. Amahera karaja mu byo kugwiza umwimbo acagabanuka. Amafaranga leta ikoresha itoza abuze baca baza gutora amahera muri za berbe mwita panshabiye. Ayo nayo mu vyigwa beruka gukorwa birerekana yuko ico bita ajya amafaranga atembera mu gihugu mass monetaire ari kariyongera ku rugero rudasanzwe kandi byongereza kugwiza ibiciro. Donc ryaduka y'ibiciro amatax avyongereze mass monetaire byongereze umwimbo gabanuka uvyongereze. Umva ibyo bituremera mu biciro. Amatax akongereza ibiciro by'ibidandazwa ya mass monetaire n'uvuga ya amafaranga agwira mu gihugu aza kongereza iduka y'ibiciro. Wa mwimbo wa production kura muke uza kongereza ibiciro kubera l'offre mba musi cyane ya demande. Tutaretse yuko usanga amafaranga amabanki nayo haguha amafaranga leta haguha amafaranga ababikora twabo acahera muri leta usanga cyo bita assiette fiscale yagabanutse. Wewe intego y'amafaranga leta ikuretse itagumira abayuko aho leta ikura nimbuja gukamya yaronse aho yisha iyo tegeko itaraba neza ati assiette fiscale ubu assiette todo de croissance de l'assiette fiscale iterisubira. Ubwo butunzi bukomeza iyo politique économique irikiza iyi politique économique turi muri kijahe. Ibyo twosaba nibi ubwa mbere nuko
muri leta sura kumva yuko intego y'amafaranga Leta ikoresha ni igikoresho kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongera. Urarondera uburyo gukora mugabo niyo ntumbero ya mbere. Igikurikira nuko tugira budget dukuvuga deorance izamura ubutunzi bw'igihugu, igabanya amafaranga asesagurwa mu buzima bwa misi yose. Ibi bintu by'amantuza by'amataxe ariko kisa nk'ibi vya Brau ibi by'amalisanse ya Brau dago dusaba kwibyo bo banza bakanabangira. Inzoga ziriko zirabura. Zirabuze. Hari zitadandazwa. Iyo lisansi igira duga mu mwaka igira gute? Byo n'abantu bashaka abantu bakoreye. Iyo lisansi miliyoni 30, 20, 50. Inzoga ntizabonetse. Uzuriha amataxe yando intuzeye umwaka uheze. Iyo ni lisansi d'exploitation. Hari n'amataxe tegeza kubandanya bari. Kugabanya aya madepense y'ibintu ngo amamisiyo kugura imiduga mishasha nizo gitombera hakwe kujaho commission spéciale iraba ala lupe guca ayo madepense ari mu ministeri baraba yashobora kuba priority canke bayakure kuko iyo amafaranga ari karakubana umurengero ukaburubanza kuja kuri depense amafaranga agiye gukora iki? Izi biteza gufasha igihugu no kugaragaza rero ku buryo basova l'assiette fiscale. L'assiette fiscale no kuvuga aho iyo assiette fiscale izoduka gute igitoro kimeze gutya. Mbanze kuvuga ko ari kubanza kwicara ibibazo dufite ibibazo bidasanzwe. Twaramitama ariko tugize imitwifo igihugu cy'u Burundi kingana ngira ni commune canke zone ya Kongo canke ya Tanzania. Ico kirongera nakujamo igitoro gute? Ikomini zone hari ikibazo kinyegeje. Urabona ushobora kubona kumenga ingingo zifatwa ku mugwi w'abantu mu nyungu z'umugwi w'abantu. Ibintu kora mu buri iki gihugu hari ingingo zifatwa kumbure kumwe antura vyibuka biraba twese twarize ivy'ubutunzi kavuga ati izi ngingo ziko zirafatwa ku nyungu z'igihugu rimwe rimwe ukabona kumenga ubari umugwi w'abantu ubandanye uvungukamwe. Nta zone ya Kongo Burundi isakurerwa no kwinjiza igitoro. Nico bica bizana ntuzeze la transparence de la gestion des devis. Iyi transparence de la gestion des devis. Ikiri gihambaye gikomeye cyane nuko aya madovi aba makagira gute bayatunganya. Ibi tuvuga yuko ibanki nkuru y'igihugu yotegeza gusubira mu bushikiranganje bw'ikeka cya leta. Ni kintu ntangere. Ibanki nkuru y'igihugu ikabikintu kitavogerwa gikorera ku mategeko y'igihugu reglementation izwi atanuma yivogera atamutegetsi wo hejuru numa yivogera. Niko bimeze n'ahandi. Ubu umushikiranganje w'ikeka cya leta uba umushikiranganje wa mbere uba nk'umukuru w'igihugu nta n'uwo ujya barekuye kuvogera ibanki nkuru y'igihugu. Kwisi yose ni kwimeze kiretse ibyo mu ndi gitoko turisanga. Fopa ko muri gihugu ikoreshwa muri politiki abantu bashobora kuronka ibyo bayishaka ko bakoresheje kumbure uburemere bafise mu mabanga muki ugasanga amategeko ari karakurikira kana kera ibyo turabitwara bikoze muri banki twarabibona amareglementation naye ma importation ari priorité raporo ni ibyo nibyo bikurikizwa babaze kubiraba nta wundi asa kuvogera. Ntuzeye je narosa kanya kuganira n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yayirongoye mu myaka ya kera.
turiko turaganira ingene ama politique ya banki centrale akora n'iki mu bihugu n'ahandi n'ingene experience aba yarabonye. Arambwira ati jewe aho nari guverineri wa BRB, yambwiye ikintu gikomeye, jewe naho nari guverineri wa BRB hari kuri Bakaza, ati Bakaza ari umukuru w'igihugu atinyitse w'umusoda w'iki, mugabo kuri politique ya BRB ikituba tuti iki ni gikunda pas d'objects, pas d'objects. Banyanguru y'igihugu n'ikindi kintu mu buzima bw'igihugu icyo ari cyo cyose cubura ubukontora urugira gute abantu barondera ibintu bimwe bidakiye mu mategeko bacisha hirya. Structure de la balance de paiement, amahera aja hanze yinjira, igihugu cy'ubundi gikinya ama investissement direct étranger, igihugu cy'ubundi gifika amafaranga yinjira, ntawanse kuvuga ngo haba ama investissement aza kubera hanze, mais il faut kuraba hano twara amashyirahamwe kaza kwembesa mu bindi bihugu, ibyo no kuraba bihera ku madovize yabaye genere d'abord, nayo mashyirahamwe cyo ma exporter canke n'iki bihera ni sorti y'amahera aba yose no kubyigaho niko ya structure cyo bitara balance de paiement. Ikindi rero kiri urgent n'ubu nsubiye kugaruka ko ni ibintu bidahindutse aho turiko turaje. Ubwa mbere hoho tugire icyo bita fedorute n'abantu batera inzira dutegeza gucamo, kuko uko bimeze uno munsi leta ihari ngene igihugu turafaka gushika no musabona ko ari esheke nukuvyemera habe fedorute ku bibazo by'ubutunzi, ingwano dufise n'iyubwe n'ibibazo by'ubutunzi. Fedorute no kuva yuko leta irondera abayifasha mu gihugu abahinga gukoranya fanyiri yihuta akabureka fedorute ingwani guzifise n'iki inzira twocishamwo niyi hageze akajaho leta n'abashikiranje babishoboye competent kandi bashobora gukora, leta ishobora gukora nyine competent kandi bakayivalue. Ikindi gihanze cyo gukosora n'ingene ingingo zifatwa bigumye uko biri, ingene ingingo zifatwa muri iki gihugu zoguma bitugura. Il faut des décisions équilibrées, no kuvuga des abantu badiskitako bagira gute. Yo ntangaza nk'idezi ya license ya madebit de bourse ko abantu bayi nk'abantu bo ma ministère ama cadre du ministère du commerce canke n'abandi abantu bose bahinga baba barakoranye bakabona ko izo nyungu zofatwa byoca byoheza bikantangaza. Tugire twibutsa abarongozi muri iki gihugu, nyimbo twara entreprise, nyimbo umushikiranganje aho uri, so kuvuga ko busumvye ubwenga aho hantu hose muri ibyo, so gusumvye ubwenga abantu pas de sommet spécial, ahubwo baguha leadership yo kurondera ingene inyisho ziboneka zivuye n'ahandi ugakordona. Mugo munagenda kwibwa nabo nyene akagira gute akafata inginga akagira gute, usanga abantu bije nore kubara rumwire baterera igihugu. Ibi na iby'integuro z'amafaranga Leta ikoresha tumaze gutegura zimaze kurikirana, hariko hahinduka iki mu buzima bw'igihugu. Integuro y'umwaka yo mu myaka 2 3 yahinduye iki, yarayiheze hinduye iki, iyo twari muri 2024 2026 ihinduye ndi kwaze kubaho vyogera bitwugariza. None iyi nayije iraje guhindura nimbi ziridukizi iraba tume uyegereza ari uteruja